Hahimbazwe kandi hashimwe umwami wacu kubw'amahirwe akomeye kuba dukoraniye imbere yiwe ngo twumve ijwi ryiwe tubyizere nk'uko byanditswe tukabyemerera tukavuga ego no ku byasezeranijwe byose mu ijambo. Ndizera yuko hariho abantu babyawe n'urubuto jambo kandi biciye kuri mpemu yahumetse ijambo bafise imigenderanire n'Imana n'ijambo ryayo. Nico gituma baremera bakakira bakizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibizera byinshi mu minsi yacu, ariko umuntu wese yizera uko ashaka ibyo abashaka. Abana b'Imana b'ukuri bizera ibyo ibyanditswe bivuga kandi nk'uko ibyanditswe bibivuga. Ukwizera gushingira kuri Bibiliya. Nanagize uwo mwimenyerezo mu ndwi zeruka, nabonye ingene abantu bashikira kuvuga gusa ngo ego Bibiliya yanditswe gusa n'abantu, si Imana ubwayo yayanditse. Hanyuma hariho insobanuro zose. Ninde yotwemeza yuko misi yose ribarikira ijambo ry'Imana? Twe turamaze kuba dufise ubwo bushizi bw'amanga. Nta muntu n'umwe akeneye kubuduha. Murazi niyo usomye ubusobanuro bwa Bibiliya butandukanye, hanyuma tukabonamwo bigiye bitandukanyemwo, umwana w'Imana w'umunyakuri mu mutima misi yose arashobora kunezerwa n'umutima we wose. Twe nta gihushane muri yo tubona, ahubwo tubonamwo gusa uburyo butandukanye ubw'Imana yihishuramwo. Nubwo biri uko hari imirongo iba ikorana cyane. Ndiyumvira nk'ubu mu gice cya 4 cyo muri Zekariya ahavugwa ibuye ry'agasongero, Zakariya 4:7. Hanyuma mu busobanuro bumwe haranditse ngo iryo buye ry'agasongero rishigwa, ariko havugwa ngo agakiza kuri we. Ubundi busobanuro bukaca buvuga ngo havugwa mu mpundu ngo ubuntu kuri we. Ni itandukaniro rikomeye iyo wihweje ayo majambo abiri uyarabye mu buryo butandukanye, hanyuma tukayagereranya. Ariko iyo wagize umwimenyerezo w'ubuntu kandi w'agakiza, urayafatanya hanyuma ugahimbaza ukaninaza birushirije umwami. Ntiduhangayika na gato ku busobanuzi bw'amajambo y'Imana. Icyo twitwararitse gusa ni kuba tuzoba turi ngaho igihe umwami azoheraheza igikorwa ciwe, igihe ibuye ry'agasongero ariryo buye rigumya imfuruka rizofata ikibanza caryo, hanyuma tukaba twese bugwerahirizwa. Nta kindi kintu dukeneye. Bamwe basomera ngo ubuntu, abandi ngo agakiza, abandi ngo urukundo ntacyo bitwaye. Tubiririmbe mu ndirimbo, umwe wese uko uyumva umutima we umeze. Tuzomuhimbaza, tuzomuninaza twese umwami. Birasanzwe nuko biri iyo tudashatse kugoza ibintu. Rero muri kino gitondo turabipfuriza ikaze biva ku mutima. Imana ibahezagire. Twosubiramwo gusa ico ibyanditswe byera bivuga ngo binezereza data guha ubwami mukuku muto. Luka 12:32. Si iguguri rinini, ariko n'umukuku muto. Abatoranijwe benshi barahamagawe, bake nibo batoranijwe. Abatoranijwe bazoba
bahuza n'ijambo ry'Imana. Kumbure bategerezwa guca mu nzira zigoye. Bwa mbere inzira zose zigoye zari zikwiriye kubaho mbere nyimba zija ku mwami zigashikira ku buntu bw'Imana. Aho rero zose ziba zikwiriye kuba zihari. Rero ntituraba ibidushikana ku mwami, ahubwo turaba umwami wabiturongoyemwo. Ibintu bishika bitandukanye birashobora kuzana umuntu kuba yo kwambaza umwami, akamenya yuko akeneye ubufasha n'agakiza kiwe. Ariko turabona yuko ibintu byose bifataniriza kuzana ibyiza ku bakunda Imana. Hanyuma turashobora kubandanya tugasoma mu Baroma 8 ahanditswe ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo umwami wacu. Urukundo rw'Imana rwadufatanije nawe. Nigiki none cyo dutandukanya? Nimba Imana yaradufatanije, turanezerewe cyane kuba dufatanyije namwe mwese n'imitima yacu yose. Ntimubyibagire, tuzomara ibihe bidashira turi hamwe. Turashaka mbese yose rero gushobora kurabana mu maso dufise ubunyakuri bw'umutima tubonesherejwe. Rero uburyo turabana n'uburyo tuvugana, uko niko dushaka no kuganira bamwe ku bandi. Mbere n'igihe inzira zacu tuba zitandukanye kubiraba hano iby'isi, tugaterana umugongo, tuvugane gusa tuvugane gusa ibyo twovuga turi imbere yabo twari kumwe ubwa mbere. Iyo umwe wese muri twebwe yovuze gusa ku wundi ibintu mu by'ukuri yoshobora kuvugira imbere yiwe, yoba ari intambuko nziza tujya mu merekezo meza. Ibyo murabyizera? Yego. Yoba ari intambwe nziza tujya ahantu heza. Rero tukagenda tugashika kure. Turafise amaguru abiri. Nyuma ya byose nimba tugiye kure, hanyuma tukavuga ibyo twovuga gusa turi imbere neza y'umwami. Aho yoba ari intambuko ikomeye cyane tujya aheza. Aho rero aho tuba tujya haba ari heza, kandi n'ibyo tuvuga biba bigororotse. Rero dushobora kuba twoza imbere y'Imana, kandi na bamwe tukazanana n'abandi. Kibe aricyo civugo cacu twese. Nitwe tuvyumvira ko gusa byo kurenza ko, ariko tuvuge gusa biva mu bwina bwacu tuti mwami tugire abantu bagendera mu nzira zawe, bahuza nawe, bagahuza n'ijambo ryawe. Ninde yambwiye ejo ati mwene data Frank, ni igicapo kimanitse mu nzu canke mu nyubakwa hariko imvugo canke amajambo ya Bibiliya. Ariko yaravuze ati ibintu bigenze ukundi gusumba uko ibintu bivugwa biri, hacakogwa iki? Ntarishuye ati dutegerezwa rero kugaba kugira ngo ntitugire ibintu tuvuga kandi ntitubimanike, nubwo byoba bisa nkaho umenga byubaha Imana cyane. Ariko ubwa mbere tubanze kuba twiteguriye kuba mu byo ijambo ry'Imana ryatubwiye, kuko abantu bose barashobora kuvuga ibintu amajambo asa n'ayubaha Imana, bakavuga imirongo ya Bibiliya, bakamanika amajambo yavuzwe ku mpome guhera winjira mu nzu hejuru ku muryango, kiretse Imana itugiriye by'ukuri ubuntu bwayo. Atari uko ibyavuzwe biguma bimanitse uko, hanyuma tukaba turi ahandi twebwe. Rero tube duhuza n'umwami. Nashaka uyu munsi kuvuga ku cyumviro cy'uko twavuze mu ncamake ejo ku mugoroba ibiraba ubukozi bw'ubuherezi. Ejo twihweje
kuri zaburi 73 zaburi 73 nari nasomye ku murango soma umurongo wa Bibiliya mu busobanuzi bwa Bibiliya ya Luteri mu byakozwe n'umwami 73. Ubu rero nashaka gusoma hano muri Bibiliya ubusobanuzi bwa Luteri mu byakozwe n'umwami 23. turasoma hano umurongo wa mbere, ku murongo wa mbere. Paulo ahanga amaso abanyekombe arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushitsa kuri uyu munsi. Umurongo wa kabiri, Ananiya umuherezi mukuru abarira abahagaze iruhande kumukubita ku munwa. Umurongo wa gatatu, maze Paulo aramubwira ati, Imana izogukubita wa rusika rukuyongeje kwingwa. Mbega wewe ko wicaritswe no kuncira urubanza kuko ibyagezwe biri, ugatako ukavuga ko bankubita ukanyuranya n'ibyagezwe. Umurongo wa kane, abari bahagazeho bati, mbega uratuka umuherezi mukuru w'Imana. Umurongo wa gatanu, Paulo ati, sinari ndamuzi bene data ko ari umuherezi mukuru, kuko handitswe ngo ntukavuge nabi umukuru wo mu bwoko bwanyu. Gushikano kuri no jambo turaza koza mu kanya ku byo tuza gukuramwo icigwa. Ibyo dusangamwo hano ntibisanzwe. Murabizi yuko bizero rya kera Imana yari ifise abaherezi, yari ifise umuherezi mukuru, hanyuma abaherezi bakorera ibikorwa byabo harimo n'umuherezi mukuru. Uwo yinjira rimwe mu mwaka, akinjira hera cyane ajanye amaraso y'impongano no kwiyuzuza, kandi uwo yabari umuherezi mukuru. Uyu rero niwe yategetse ko bakubita Paulo ku munwa. Yaravuze gusa mu ncamake, nta nubwo yari yashizeho ibyo by'intangamarara. Yavuze gusa, abwira abanyekombe abanyekombe bakuru, arababwira ati, bagabo bakundwa bene data, nabayeho gushitsa uyu munsi ndi n'umutima namutanagiriza ikibi ndi imbere y'Imana. Byari biheze rero uko babona ibintu, bo ntibari bagihuza n'Imana. Bo ko babona ibintu babona ko yari yarahungabanije ibintu byose Imana yari yaratanze. Bafashe yafashe ko ngo yaretse ibintu bya sezano rya kera, afata ibintu bishasha biri mu isezano rishasha. Hanyuma hari ngaho abantu bagafatira ku isezano rya kera, bagaca urubanza ku bintu bari bazi kugeza ubwo batashatse kugenda ngo bashike kure, ngo batamenye yuko isezerano rishasha, igihe gishasha catanguye. Turashobora tukaraba ibyo bintu byose uko kahise kagiye karagenda mu madini. Abantu misi yose bagenda bagana ibintu bisanzwe bizwi nk'imigenzo, hanyuma misi yose bakanka bagashibura iby'Imana yabahishuye mu buryo bushasha. Ni abantu bake gusa ab'Imana yagira ubuntu nibo basigara bakabyemera. Igihe umuherezi mukuru Ananias yumvise Paulo ariko aravuga yuko ngo yabayeho gushika kuri uwo munsi n'umutima nama utamwagiriza ikibi utunganye imbere y'Imana, ryari iherezo. Yategetse kuri abo bari bamuhagaze iruhande ngo bamukubite ku munwa.
kuri we ngo ntibyari bimubereye kuko uwo niwe ngo Ananiya niwe yarahagaze muri icyo gihagararo ntiyari Pawulo, ariko imbere y'Imana ibintu byose byari bitandukanye. Umwe yari yararenzwe, ubundi nawe yarahagazwe aho nk'ubifitiye uburenganzira. Rero ntidushaka kujya ngaha mu idonido kuko ibikurikira nibyo nyamukuru kuri twebwe, ariko haranditswe hano ku murongo wa 3 ngo maze Pawulo aramubwira ati Imana izogukubita wa rusika we rukuyengejwe kwingwa. Iri ryari ijambo rigumye ritoroshe. Uyu mugabo yari umuherezi mukuru, Pawulo yari iki? Ariko aramubwiye ngo Imana izogukubita wa rusika rukuyengeje kwingwa. Yavuze ibintu mu buryo bwihuse. Si n'umucamanza, ariko abantu bose baguma mu buryo bw'imwemu batavaho bari bazopfa, kandi uruvange rw'ibisuka byose biba bihari kugira ngo babisige ku mpome hanyuma bazisige zimere neza, ariko ibyo ntacyo bimara. Ikintu nyamukuru ni ikintu kiba kiri imbere mu muntu, si ibigaragara inyuma, si ibiri inyuma, ariko ibiri imbere. Hanyuma ibiri imbere bishobora kuba bigororotse gusa iyo bivuye ku Mana. Aho rero bizoba bihuza n'ijambo ryayo. Abari bahagaze ngaho bagategereza kumukubita, baravuga rero ngo ututse umuherezi mukuru w'Imana. Si umuherezi gusa, ariko haranditswe hano ngo umuherezi mukuru w'Imana. Nshaka kubasomera ubunyene ibintu byanditswe ku muherezi mukuru uwo Imana yaba yarashinze ko ayinjira ahera cyane mu ijuru. Yaba abaherezi, yaba umuherezi mukuru, nta n'umwe yigeze amumenya, nta n'umwe yigeze amenya uwo muherezi mukuru by'ukuri w'Imana yinjiye ahera mu ijuru ajyanye amaraso yiwe bwite. Ubwo rero tugiye kubivuga uyu munsi muri ubwo buryo, tuvuge ku bukozi bwacu bwa giherezi twebwe nk'abizera. Kumbure twagizwe abagororotse imbere y'Imana. Igikorwa cyacu cy'ubuherezi atari nk'impome zikuyengeje kwingwa cyangwa nk'imva zuzuye gusa abagufa, ariko tugizwe bazima nk'abavutse ubwa kabiri, nk'abantu bagiriwe ubuntu n'Imana, abantu baba bafite igikorwa imbere y'Imana. Hano nimurabe icyo umurongo wa 5 icyo uvuga ngo Pawulo aravuga ati sinari ndamuzi bene data ko ari umuherezi mukuru. Yamaze gukuraho ijambo ngo w'Imana. Nivyo yavuze gusa tuni umuherezi mukuru, yavuze gusa ngo ni umuherezi mukuru, kuko haranditswe ngo ntuzuvume cyangwa ntuzovuge nabi umukuru wo mu bwoko bwanyu. Yarazi ibyanditswe neza, yarazi ibyanditswe mu Kuvayo 22:27, ariko mundeke ubu rero ndabasomere imirongo imwe kugira ngo tugenzure niba twaratahuye neza ibijyanye n'igikorwa cyacu cy'ubuherezi. Ijambo rya mbere mu Byahishuwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 5, Ibyahishuwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 5, umurongo wa 5 n'uwa 6. Hano hari intasho zitangwa, hanyuma hakacavugwa ku murongo wa 5 ngo no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi, umwe adukunda, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe niyo se. Icubahiro n'inganji bibe ibyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Ngo yatugize abami n'abaherezi. Mbega igikorwa c'abaherezi c'abari ikihe? Igikorwa c'umuherezi mukuru c'abari ikihe? Mbega ni gute bakora ubukozi bwabo? Ni ryari? Ni hehe? Ni gute Imana yishura? Igihe
ni ryari imana yahura nabo, mbega byafatira he kugira ngo imana ihure nabo kugira ngo biyuzuze n'imana, mbega byaba bisa gute? Turasoma umurongo wo mu Baroma 15, Baroma 15 umurongo wa 16. Paulo aravuga hano umurongo wa 16, ngo mbe umusuku wa Kristo Yesu ku banyamahanga sukurira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umuherezi kugira ngo abanyamahanga babe ikimazi gishimwa cejejwe na mpwemu yera. Reka tugume ngaha akanya gato. Twese twasomeye hamwe mu ijambo ryatanguje, mu ijambo ryo mu Banyefeso 3, ibyanditswe ngaho, ibyumviro by'Imana bivugwamo ngaho ni nyamukuru cyane. Abanyefeso 1 umurongo wa 4, nk'uko yadutoranirije muri we itangiro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Umurongo wa 5, ko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigombye bikayihimbara. Rero Imana niyo yafashe ingingo ku bituraba, gushigwa mu gihagararo c'abana nk'abana, ikigongwe umugambi w'Imana wafashwe kw'ingingo imbere yuko isi iremwa, ku bijanye n'ubukozi bw'ubuherezi, uko baherezi, kugira ngo kuri ibyo tuze kubikubana mu byumviro byacu n'imbere y'amaso yacu. Abaherezi baza imbere y'Imana, na cyane cyane umuherezi mukuru misi yose yaza inyuma y'uko yatanze ikimazi, atakumeneka kw'amaraso, nta kwiyuzuza kwabaho, nta gucungurwa, nta gushikira Imana. Abeli yatanze umwagazi awuha Imana, kandi ibyo byahimbaye Imana, yarazi ibyo ari byo. Nimba dushaka gukora igikorwa nyaco c'ubuherezi mu masengesho, dusengeranira bamwe ku bandi imbere y'Imana, hari urufatiro rumwe gusa. Imbere y'uko tuzana ibintu biba bituri ku mutima, dutegerezwa kwishigikiza ibyabaye ku musaraba i Golgota. Dutegerezwa kuvuga tuti, Mwami canke Mana ishobora byose, ntaco bitwaye uko uba ubivuga, bo wese arongorwa namwe mu yera, arashobora kumva yidegembya mu kubwira Imana nk'uko abyipfuza, ariko urufatiro rwo kwegera Imana misi yose bitegerezwa kuba ari amaraso y'umwagazi. Amaraso yamenetse y'umwagazi w'Imana ategerezwa kuba ariko rufatiro, ku buryo bw'uko dushobora kumenya ko biciye ku kimazi cyatanzwe n'Imana, ikibi cyarakuweho rimwe burundu, yuko nta kintu na kimwe tuba tugifise twikora ko ubwacu, ariko ko dushobora kwakira ibyasohoje ku bwacu n'ibyasohoje ku bandi. Aho rero kugwana no gutakamba bica bihinduka amashimwe no guhimbaza Imana, kuko tuba twatahuye bivuye ku Mana ibyo twahawe. Paulo arandika ati hano,
ngo ntegerezwa kuba umusuku wa Yesu Kristo kubw'abanyamahanga kandi meze uko nkakora igikorwa c'ubuherezi mu butumwa bwiza kugira ngo abanyamahanga nabo babe ishikanwa rihimbara Imana bejejwe na mpwemu yera. Si ugucungurwa twebwe dukora ubwacu, si ukwezwa dukora ubwacu, ariko ni ukwezwa ugucungurwa mu maraso y'umwagazi, tugatunganywa n'Imana, tugahumanurwa n'ijambo iryo twahishuriwe na bwemu, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo twejejwe twuhagiwe mu mazi y'ijambo. Abanyefeso 5:6. Ivyo swari bibiri bifise ikibanza cabyo kandi bifise uburenganzira bwo kubamwo mu ruhande aho biba bifatira. Reka tuje mu cete c'Abaheburayo. Ico cete kivuga ibintu byinshi cyane kuri uwo mutwe, aho twaba dukeneye umwanya munini cyane kugira ngo dushobore kuvyiburura gusa biseruke. Ndashaka gusoma mu Baheburayo 2:11 hanyuma muri gice 3 umurongo wa mbere. Abaheburayo 2:11 kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nico gituma atagira isoni zo kubita bene se. Uko ari babiri, uweza n'abezwa. Uwacunguye n'abacunguwe, uwagize ubuntu n'abagiriwe ubuntu, ubabarira n'ababariwe, bose bakomoka kuri data umwe, kwijambo, biciye kwijambo rimwe, biciye kuri mpwemu umwe, biciye kuri uwo Kristo yarabyawe, n'abahungu bose n'abakobwa bose b'Imana babyawe mu ishusho yiwe, nk'uko twese twakomotse kuri Adamu hano ku isi. Twese twavuye kuri niho twavuye kuri Adamu wa kabiri mu buryo bw'imwemu, niwe Kristo, kandi igihe ibyo bizogaragara tuzoba dusa nawe. Ntimutakaze ukubona uwo muhamagaro uva mu ijuru, niyo ntumbero yo kubahwa. Abaheburayo 3 umurongo wa mbere. Nuko rero bene data bera abasangiye ihamagarwa riva mu ijuru, nimwitegereze Yesu, intumwa n'umuherezi mukuru w'ibyo twizeye tukabyatura. Umurongo wa kabiri, ayobokera iyamutoranije nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo rwose. Dutegerezwa guhanga amaso yacu kuri Yesu, umuherezi mukuru w'ibyo twatura. Nibyo none habiki muri twebwe iyo dushinze amaso yacu tutayashinze kuri Yesu gusa, ariko tukayashiga kuri Yesu nk'umuherezi mukuru. Abantu benshi uyu munsi barafata Yesu, benshi baravuga Kristo, na Papa nawe yavugiye i Bombay aravuga ngo Kristo ari mu madini yose. None habiki muri twebwe iyo duhamagariwe guhanga amaso Yesu Kristo, tukamuraba nk'umuherezi mukuru w'ibyo twatura, none hacabiki? Dutegerezwa rero kumwitegereza, kumuhanga amaso mu bintu yakoze nk'umuherezi mukuru. Dutegerezwa kumubona nk'umuherezi mukuru atanga ikimazi, yatanze ikimazi gifite agaciro kibe byose, kandi we nk'umuherezi mukuru yinjira ahera cyane mu ijuru agatwara amaraso yiwe bwite. Kubera iki?
kugira ngo aduhe ugucungurwa gufise agaciro gahoraho. Turaza kubigarukako mu kanya. Duhanga amaso yacu, turabe amaso yacu kuri Yesu, umuherezi mukuru w'ibyo twatura. Twatura ibyo yakoze ku bwacu, hanyuma tukabyizera n'imitima yacu yose kandi n'ubugingo bwacu bwose. Ubu rero turashobora gusoma mu Baheburayo igice cya 4, isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro ritararenga, kandi ko Imana yashinze igihe gishasha icitirirwa uyu munsi. Ariko turabandanya ubunyere Baheburayo igice cya 4, ubu rero turasoma ku murongo wa 4, Baheburayo 4:14. Nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tubangirize ibyo twizera tukabyatura. Hano ku murongo wa mbere w'igice cya 3 twahamagariwe kwitegereza Yesu nk'umuherezi mukuru w'ibyo twizeye tukabyatura. Hano turabwirwa ngo kuko umurongo wa 14 mu Baheburayo 4 ngo kuko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tubangirize ibyo twizera tukabyatura. Umurongo wa 15 kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara we nta cyaha yakoze. Umurongo wa 16 nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Rero ntitugume turi kure kugira ngo dushimagize gusa ibyabaye ku bwacu, ariko ngo twegere kugira ngo tubigiremwo umugabane. Byagenze gute mu isezerano rya kera? Ubwoko bwose bwarindira uwo munsi, bukawurindira umwaka wose, umunsi mukuru wo kwiyuzuza, umunsi aho umuherezi mukuru yinjira ahera cyane ajanye amaraso kugira ngo ahagarare imbere y'intebe y'ubuntu. Hanyuma Imana yarishurira ngaho, Imana yarishurira muri ico kibanza. Imana yariyuzuza nabo, haba hariho ubuntu, haba hariho agakiza, haba hariho ikigongwe. Dutegerezwa kubona ibyo bintu nyene uko, kugira ngo nitumare ubuzima bwacu bwose tuguma tuvuga ngo mwami tubabarire, ariko dushobore kuvuga umunsi ugati mwami nk'umuherezi mukuru watanze ikimazi kimwe. Ntimubaze rero ingene ashobora kuba icyarimwe ari umuherezi mukuru kandi ari n'umwagazi w'Imana. Yari umwagazi w'Imana watanzwe, kandi ubwo nyene akaba n'umuherezi mukuru yawutanze. Ntimubaze ngo ni gute ashobora kwishura mu ijuru nka data, hanyuma mu misi akaba umwana, muri twebwe nka mpwemu yera. Nimushimire Imana yuko gusa ibyo byabaye. Ntidushobora gusobanura ibyo bintu byagutse kandi by'igitangaza. Mbega ni gute icyarimwe ari umuherezi mukuru hanyuma akaba umwagazi? Ni gute ashobora kuba ari umwana w'Imana, ari umwana wa Dawidi, ari umwana w'umuntu, ari umwami, ari umuherezi, ari umuhanuzi? Ni byose muri bose. Harahiriwe uyo adatsitara kuri we kandi atamushavurira, ariko abona aronka muri we ugukira, abona agakiza muri we, aronka ubuntu akabuhabwa. Dufise
umuherezi mukuru waciye mu ijuru. Murashobora kubisoma ba Filipi no mu Bikorosayi ngo inyuma yo gutanga ikimazi ku musozi Golgota akazuka Imana yamushize hejuru cyane, imuha izina rirengeye ayandi mazina yose, kandi ni muri iryo zina niho amavi yose azopfukama kandi ururimi rwose ruzokwatura yuko ari umwami. Uyu munsi ashizwe hejuru ya byose. Kiriya gihe yashizwe hejuru y'isi, ashigwa ku musaraba mu isoni no gusuzugurwa, ariko ubu naho arengeye byose kandi yahawe izina nk'iragi, uko ibyanditswe nabyo bivuga mu Baheburayo igice cya 1:4 yuko yahawe izina rirengeye ayandi yose. Kuri twebwe ibyo bifise ikintu bisigura kidasanzwe. Yari umuherezi nyakuri mukuru. Umuherezi mukuru yashaka, uriya muherezi mukuru yashaka kuzibisha Paulo canke yashaka kumubuza kuvuga. Uriya we yari umuherezi mukuru w'abantu atigeze atahura yuko Imana yari yabaze gushiraho uyundi, ni kuvuga umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki, kandi atari umuherezi ari mu buryo bwa Aroni. Kiriya gihe ntibatahura ico Zaburi 110 isiguye ngo umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Ntibari bazi ingene ibyo bo bitondeka. Uyu munsi turashobora kuraba inyuma tukavuga tuti, mwami, mbega amahigwe, mbega ubuntu ubwo waduhaye ko dushobora kubona tukamenya mu buryo butomboye wewe, umugambi wawe w'agakiza, ibikorwa byawe hamwe n'igikorwa cyose cyo gucungura, tugashobora kubigiramwo umugabane. Muri gice cya 5 umurongo wa 2 birabandanya biraba umuherezi mukuru. Umurongo wa 2 mu Baheburayo 5 ngo kandi ashobora kwihanganira inyobegwa n'abazimiye, kuko nawe nyene hari aho agira intege nke. Ntidushobora gusoma byose, nashaka guca mu bindi bice byinshi muri Zaburi 110. Twizera muri kino kibanza yuko isezerano rya kera na rishasha birahuza mu buryo butunganye, ku buryo birakorana ko cyane. Zaburi 110 umurongo wa 1, Uhoraho yabariye umwami wanje ati, icara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava y'ibirenge byawe. Umurongo wa 2, ubu rero Uhoraho ari i Siyoni, azoshingiriza kure inkoni y'ububasha bwawe, ganza hagati y'abansi bawe. Abantu bawe bitanga babikunze ku munsi ugomora ingabo zawe. Abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bashazishije ukwera bavuye mu nda y'agatondotondo. Aho rero dushobora gusemerera tukavuga tuti haleluya, amen, Imana ihimbazwe, umwami ahimbazwe. Ngo nk'ikime co mu mutwenzi. Hano ngo umukuku ukiri muto utegereza guseruka, nkuko havugwa mu Gifaransa ngo ubwoko bwawe buzoba bwuzuye kugomba
kuba kwiza ku munsi aho ingabo zawe zizosohokera, umunsi uwo Imana yashinze mu kanya gato ako Imana yashinze kugira ngo ikore intsinzi ya nyuma hamwe n'ubwoko bwayo. Ni bizoba bagometse amazosi, ariko bazoba buzuye umutima ukonze bihuje n'ijambo ryayo. Tuzotera imbere mu izina ry'umwami tujanywe n'ubushobozi bw'Imana igihe izoba yiteguriye gukora igikorwa cayo atari gusa kuba huzuye gushaka umutima ukonze mu gihe c'urugendo ingabo zisohotse, ariko twambaye mu buryo bwera. Haleluya. kandi ngo umugeni wiwe yiteguye yahawe kwambikwa impuzu yera icibibatsi, kandi ko niko kugoroka kw'Imana niko kwahawe abayo. Biciye kuki kandi ryari? Biciye ku kimazi cyasorejwe ku musaraba i Golgota. Mubyizere mushize amanga, nta kindi kimazi kizotangwa. Ikimazi kimwe cyari gihagije ku bwa bose kandi burundu. Ikintu nyamukuru nuko gusa ubu tumenya yuko igihugu catabutse igihe umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza, igihe yaca agati mu gihuzu ico catabutse guhera hejuru gushika hasi, inzira iruguruka, intebe y'ubuntu ishikirwa na bose. Ndiyumvira ko nivyo dutegerezwa kumenya mu kwizera, kugira ngo ntitugume twizungurukako gusa, ahubwo tubone iyo nzira shasha kandi nzima aba ariyo tujana. Kuko kumbure turaza kubisoma kandi muri Zaburi 110 umurongo wa 4 aranditse ngo Uhoraho ararahiye ntazokwicuza, atura umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Mbega ijambo gitangaza. Turashobora gusoma mu Itanguriro 14 no mu Baheburayo 7 uwarari canke uwo Melikisedeki uwari we. Ntiyari afise se, ntiyari afise nyina, ntiyari afise itanguriro ry'iminsi, ntiyari afise iherezo. Ni umwami ibihe byose, umwami w'i Salemu, umwami wo kugororoka, umwami w'abami. Haleluya. Muri ico gihe ntiyari bwabe umuntu, muri ico gihe ntiyari bwavuke nk'umwana. Nico gituma ntiyari afise se, ntiyari afise nyina. Ubu rero ni umwana w'Imana, afise data mu ijuru, afise na nyina ku isi, ariko aguma ari wa wundi. Ni kuvuga ngo ni umwami mu buryo bwa Melikisedeki. Ukuba yarambaye umubiri nta kintu byahinduye ku bumana bwiwe, yagumye icari gushika mu bidashira. Haleluya. Izina ry'umwami rihimbazwe. Abantu barimena umutwe kuri ibyo, hanyuma bakibaza bati ego ni gute abari mu ijuru akongera akaba ari ku isi? Ariyo nimumbwire mushize amanga, ni gute ashobora kuba ari ngaha akaba ari muri Amerika mu mwanya umwe? Cyo ari ikibazo kimwe, cyo ari ikibazo kimwe, cyo ari ikibazo cy'ubwana, ikibazo cy'ubugugu. Imana ni mwemu. Muri kamere kayo Imana iba hose. Umwanditsi wa Zaburi aravuga muri Zaburi 139 ngo ngurutse ngo mbe hakurya y'ikiyaga, ngo naho nyine wosangayo. Ngurutse hagenda kure mu mwiza, ngo ikiganza cyawe conyoborerayo comfatirayo. Imana ntiboheye mu bwaguke bw'ahantu canke ku gihe, ariko ni iba hose kandi iguma ishobora no kwishura uko ibibyipfuza. Urenda soma umurongo wa 21 mu gice c'indwi c'Abaheburayo, Abaheburayo 7:21. Celui-ci avec un serment de la part de celui qui lui parle. Kandi ivyo ntivyabaye hatariho indahiro
et il ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. ituraho ararahiye ntazokwicuza, atura umuherezi ibihe bidashira. Umurongo wa 22, uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano riruta rya rindi. Qu'est-ce qu'un garant? Mbega umwishinzi ni iki? Umwishinzi ni umuntu Pour cette aba yishinga ibintu byose biba bifiswe. Ubu ndamutse ko umukono kuba umwishinzi, umuntu akaba aguze ku kintu c'umuriyoni, hanyuma nkaba nishizeho nk'umwishinzi, ni kuvuga ntegereza kuba mfise ibirengeye ibyaguzwe kugira ngo nshobore gutanga, bishobore kuba birinzwe neza. Ibyo aho murashobora kunyizera. Imana ishobora byose, ifise umwuzuro, yashobora kwigira umwishinzi w'ibintu byose twahawe muri Yesu Kristo. Ntimwiyumvire yuko Imana umunsi umwe izoshobora kuvugwa yuko yahombye. Imana yacu ifise umwuzuro, niyo yabaye umwishinzi w'ibintu byose twahawe n'isezerano rishasha. Mbega ukwizera kwacu koshobora kuduga gute birushirije? Dutegerezwa kuvuga tuti, Mwami Mana y'ijuru n'isi, uri inyuma y'ibintu byose, uri ibintu byose ufise, ibyo wasezeranije byose ubihagaze inyuma. Ibyo wadusezeranije mu isezerano rishasha hamwe n'ibyo waduhaye kubw'ubuntu. Ni wewe wigize umwishinzi kugira ngo ibyo tubihabwe, kugira ngo duhabwe, turonke, kugira ngo duhabwe ibintu byacu, dutahure yuko atakintu kimwe kigenda gica ku ruhande, ahubwo umwishinzi uwo byose ari byiwe mu isi no mu ijuru ahagaze inyuma y'amasezerano, inyuma y'iryo ragi, arihagaze inyuma. Umwami yashobora kuvuga kiriya gihe akavuga ngo iryo sezerano rishasha mu maraso yanje, ahagarara inyuma y'ibintu byose yasezeranije. Turasoma hanyuma mu Baheburayo 7:26 ngo byari bitubereye kugira umuherezi mukuru ameze atyo, yera, atagira ubugunge, atanduye, yatandukanijwe n'abanyabyaha, yashizwe hejuru y'amajuru. Abaheburayo 7:27, atarinda kubanza gutanga ibimazi by'ibyiwe byaha uko bukeye nka ba baherezi bakuru bandi, hanyuma agatanga iby'abandi bantu, kuko ibyo yabikoze rimwe hamwe yitanga ubwiwe. Umurongo wa 28, ibyagezwe bishyiraho abanyantege nke kuba abaherezi bakuru, ariko ijambo ry'indahiro yaherukiye ibyagezwe rishyiraho umwana w'Imana yahinguwe rwose gushitsa ibihe bidashira. Imana yararahiye iti, uri umwana wanje, uyu munsi ndakubyaye, uri umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Mbega ijambo n'icyumviro by'igitangaza dusanga hano mu byanditswe byera. Ni yashizeho umwana atunganijwe rwose mu gushika mu bidashira, kandi muri we, kandi biciye kuri we, natwe twararangirijwe gushika mu bihe bidashira. Nk'uko uyo kandi ari n'umwana w'Imana, niko natwe twagizwe abahungu n'abakobwa b'Imana biciye kuri we. Nk'uko uyu munsi ari umuherezi mukuru, ari udusabira, ari umuhoza, uko niko natwe twagizwe kugira ngo tube ubwoko bw'abaherezi.
tuje rero au-delà du voile, kubwo kwizera tuje hakurya y'igihuzu twinjire imbere y'Imana ariko misi yose twishimikije amaraso ntidukeneye twe kwicira inzira il est déjà frayé. iyo nzira imaze kuba iciwe yaramaze gucibwa ntidukeneye gutabura igihozo cyamaze gutabugwa Nous n'avons plus besoin de ntidukeneye gutanga ikimazi cyamaze gutangwa ariko devons sans cesse dutegerezwa buri gihe kumenya ibyakozwe ku bwacu nous en réjouir. tukabinezererwa hanyuma tukabishimira Imana Que pourrions-nous faire? mbega Pourrions-nous mbega twotanga iki twotanga iki twebwe kugira ngo twiyuzuze n'Imana ukwiyuzuza kwarabaye Abikorinto ba 2:5-19 ngo niko kuvuga ko Imana yari muri Kristo pas il sera un jour atari umunsi umwe izoba iri muri yo ahubwo yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi. Kristo ni umuherezi mukuru yatanze ikimazi saint à amaraso yera yaratembye isezerano rishasha rigira inkomezi Imana yishinga nk'umwishinzi ce qui a été promis. ku byasezeranijwe byose kugira ngo bisohoze bikogwe. Frère Branham, Mwene data Branham abivuga neza muri bumwe mu butumwa bwiwe ngo nous revient. ikintu iyo kije ari uburenganzira bwacu ari uburenganzira bwacu tukaba twaracatswe carajanywe turafise uburenganzira bwo kucishuza ku Mana hanyuma tugatanga itegeko yuko tukigarukanirwa kugira ngo ico twari twaratwawe dufite uburenganzira kigarukanwe kubwo buntu. Mwese murazi inkuru yavuga ko igihe hari imodoka yari yibwe abantu bari bavuye mu makoraniro basanga imodoka yajanywe n'ubutunzi bwabo hanyuma abene data n'abashiki bacu baraza baramubwira bamubwira ibintu byabaye hanyuma bose barapfukama barasenga hanyuma mw'uwo mwanya akoresha ubwo burenganzira abona ikiganza cy'umwami kije kuri uwo musuma abona ingene mwe mu w'Imana yemeje uwo musuma n'ingene iyo modoka yaciye ijyanwa iparikwa mu gisagara runaka mu ibarabara runaka hanyuma abwira bene data ati genda urondere imodoka yawe yibwe muri kibanza iki na kiriya. Murashobora kwibaza ingene ibyo byari bihungabanisha. Branham ibyo rero akabifata nk'akarorero kugira ngo yerekane ko turafise uburenganzira bwo kwishuza kwa umwansi ibintu yatwaye mu buryo adafite uburenganzira yivye. Musanzwe bijanye no kugarurirwa byuzuye ugusubizwaho kw'ibintu byose uko ibintu biriko bishikira agasongero kabyo mu minsi ya nyuma ibintu byose umwansi yivye ishengero bibisubizwe kugira ngo dushobore kugira ngo ibyo bigarukirwe ishengero kugira ngo dushobore kuba duhagaze imbere nk'ishengero ry'Imana nzima uko ryari rihagaze ku ntango. Munyemerere mbandanye gusoma mu Baheburayo 9 Baheburayo 9 umurongo wa 11. Ariko Kristo amaze kuza umuherezi mukuru w'ibyiza bizoza aca mu ihema rirusha rya rindi kuba irihambaye n'iritunganye rwose ritakozwe n'intoke bisobanurwa ngo ritari iryo mu byaremwe by'ubu. Umurongo wa 12 kandi amaraso y'imene n'ay'amashuri siyo yamushikanye ahera cyane ariko yashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa yironkeye ugucungura kw'ibihe yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. Mbega ijambo ry'ubushobozi umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki uwo muherezi mukuru w'Imana
sanctuaire de yinjiye ahera cyane h'Imana l'agneau. n'amaraso y'Imana y'umwagazi. Murazi neza yuko turizera A été engendré. yuko Yesu Kristo yabyawe na Mpwemu, Il y avait dans son corps kandi ko mu mubiri wiwe harimo amaraso yera. saint Ayo maraso yera yatemvye ku bwacu. pour nous croyants. Kuri twebwe abizera Rien de pire. nta kintu kibi gishoboka Notre Seigneur kugira ngo dutsitaze ducavuze umwami wacu no gusitara ubwacu nko gukekeranya cette naissance uko kuvuka abyawe n'inkumi, uko kubyagwa biciye kuri Mpwemu. Ibyo binyibutsa ikiganiro ico nagize n'abantu benshi mu minsi iheze turi dukikije imeza. Hariho umugore germanistique umugangakazi mu bya filozofi, hanyuma yarangaye ati mweta Frank, ibyo ntaco bimbwiye ati kuba ko Kristo yoba yabyawe na Mpwemu canke ko yoba yaragize se hano ku isi. Nca kubabwira ibyo byacumise mu mutima. Uwo mugore c'était la fin pour elle. ntiyagiye kure, iryo ryari herezo kuri we. C'était alors à mon tour. Nije nari ngezweho, nije nari ngezweho kuvuga navuze ati nimba yabyawe hano ku isi, Il aurait alors eu besoin nawe yoba yabyawe hano ku isi na se amubyara, yari kuba akeneye agakiza de démontrer la naissance, nk'abandi bantu bose guhera kuri Adamu. Hanyuma nategerejwe la conception kumwereka uko yari yabyawe, yasamwe ku bwa Mpwemu, kugira ngo twebwe ababyawe biciye ku mubiri dushobore, biciye mu kugomba kw'Imana ku bwa Mpwemu, dushobore gucika abahungu n'abakobwa b'Imana. Ariko igitangaje nuko uyu munsi bose basa n'abubaha Imana. Umugwi uri hamwe, imigwi mpuzamashengero, byose ni byiza, byose barahuza nk'uko bitegeze kuba. Nibyo igihe kirageze yuko dutanguza akaduruma nk'uko byagenze mu gihe cy'ubugorozi, ko Imana bifise abantu ishobora kuvugiramo, ishobora gukoresha ikishura bagahangana n'Impwemu ya kino gihe. natse kuvuga ngo ivumwe ivumwe na Mpwemu w'Imana. Rimwe sinzi igihe bifata, rimwe iyo uri mu batizera ukumviriza ibyo bavuga ukaraba ibibiba. Nagize amashimwe kubwo ubuntu n'amahirwe Imana ibyo yaduhaye, tugashobora kwizera byose mu by'ukuri mu byanditswe hano. Aho rero umwami wacu nk'umuherezi mukuru w'ibyiza bizoza yinjiye ahera cyane mu ijuru n'amaraso yiwe bwite. Ni gute none twoza imbere y'Imana? Ni gute twokwinjira imbere yayo? Ni gusa mu kujana inzira imwe iyo yajanye, mu gufata iyo nzira nsha kandi nzima, tukaba tuzi yuko ari Igorogota. Ni Igorogota niho byabaye, niho byabereye, niho amaraso niho yamenetse kubwo ikigongwe no kwiyuzuza kw'abantu bose b'Imana. Hariho ngaho intango shasha itanguye, hariho intango shasha y'inzira nsha ijana ku Mana, kuko Kristo yasohotse, yavuye ku Mana kandi asubira ku Mana. Ariko natwe yadushizemo, yaratujanye atujana ku Mana amwe nawe. Abari mu Mana bose kuva mu bihe bidashira, kuva mu bihe byose bidashira, bakuwe mu bihe bagirwa abadapfa,
gushika mu bihe bidashira mu mana mbese kuvuga ngo bagizwe abahoraho tuzoba duhari kuko twari duhari igihe kitari bwatangure. Icyo nicyo umwami wacu Yesu yavuze mu buryo bw'igitangaza kiriya gihe aravuga ngo abo data bose yampaye bazoza kuri jewe bose, kuko twabisomye mu byanditswe byera yadutoranirije kuva isi itararemwa kugira ngo tube abahungu biwe n'abakobwa biwe hanyuma duhagarare mu kwera. Sejo haheze cyangwa ngo haheze umwaka, ariko ni kuva mu bihe bidashira niho yagiriye uwo mugambi hamwe n'ubwoko bwiwe. Dushobora kugira umugabane mu byo asohoza, ni kuvuga igikorwa cyo mu ntoke ziwe, tubyawe na mwemu yera nk'uko nawe ubwiwe yabyawe. Mbega ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere buvuga ngo iki? Ngo abatabyawe ni kugomba k'umugabo cyangwa n'amaraso y'umuntu, ariko babyawe n'Imana. Yohana 1:13, uwabyawe n'Imana anesha isi, kandi intsinzi yanesheje isi ni kwizera kwacu. Ukwizera Yesu Kristo umwami wacu tubyemere uyu munsi, duhagarare ku rufatiro rw'Imana ubwo twashizwemo, ubwo twashizwe ni intsinzi, isi y'intsinzi ya Golgota. Ibyo tubyemere mu kwizera ku bwacu yuko yinjiye ahera cyane n'amaraso yiwe bwite nk'umuherezi mukuru, kugira ngo atwugururire, adushikanire inzira nzima kandi shasha, kugira ngo natwe dushobore kurenga igihuzu, kugira ngo ukwizera kwacu kube kuziritse ahera cyane imbere y'Imana, atari mu kwizera ubwacu cyangwa mu kwizera icyo cyose, ariko mu kwizera Imana yishuriye ku bwacu muri Yesu Kristo. Ukwizera gutsindanishiriza, ukwizera gutanga ubuhigwe, ukwizera kutubohora ukutsindishwa kose kukatwuzuza n'Imana. Pawulo rero yisanze imbere y'umuherezi mukuru kiriya gihe kera yaragikora ubukozi bwiwe mu buryo bwa Aroni, atari bwatahure yuko Imana yari yararungitse ishiraho umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Yatanze ikimazi kimwe burundu, rimwe burundu. Paulo yiyumvise mu mutima wiwe igihe uwo mugabo yavuga ngo nimumukubite, muri kamere yaravuze ati nawe Imana igukubite. Mbega umubabaro dufata mu bwina muri twebwe, imbere mu bwina mu mutima, iyo tubona abantu bipfukishije amadini hamwe n'amashusho yo kubaha Imana, batera umugongo Imana, bagatera umugongo intumbero yayo. Icifuzo gikomeye kiraduga muri twebwe ngo uwo nico ko Imana yodufasha tugatwara ubutumwa bw'ukuri bw'Imana mu buryo bushasha tukabuha abantu. Rero ushaka kwizera akizera, hariho nta nkeka bazobari bamwe abazovyemera, abazokwemera ibyo Imana yaduteguriye. Reka tugaruke ku ijambo ryo mu Baroma 15 duhereze kuri ryo. Paulo yashaka gukora igikorwa c'ubuherezi kubwo inyungu z'abanyamahanga abari babaye abizera mu buryo bashobora guhimbara Imana.
Sur quelle base? Sur la bifatiye kuki? Bifatiye ku kuba umuherezi mukuru, a fait pour nous. kubwo ibyo umuherezi mukuru yakoze ku bwacu. Pawulo ahejeje gushimika ku gakiza no ku kwiyuzuza biciye ku maraso. Les épîtres aux Hébreux, Icete c'Abaheburayo naco nta wundi muntu ashobora kuba yaracanditse que Paul, kiretse loin Pawulo. ce que disent les Niburiburi versets nivyo imirongo du chapitre. itanu ya nyuma y'igice ca nyuma ivuga. Franchement, Mu by'ukuri parmi tous les disciples mu bigishwa bose qu'ils aient été auparavant pécheurs, ba mbere bo bari abatoza kori cyangwa abarobyi barimo bose, nta n'umwe yari afise ubumenyi bwimbitse nk'ubwo Pawulo yari afise. et quand le temps est venu, Hanyuma igihe cari gishitse, umuco w'Imana ukaza, hanyuma ukumurikirwa bikaza. Mbega byagenze gute? Yashoboye gushira muri gahunda ibintu yarazi, yarasanzwe azi. et s'il n'avait pas pu le faire, Iyo atashoboye kubikora, iyo atashoboye kubikora, Mpwemu Yera ubwiwe yari kumuha ubushobozi, akamwambika, yari gushobora kumwereka ubufatangane butandukanye hamwe n'imvugo zabyo. Ibyete nabyo mubwira cyane, l'œuvre de bikatwereka igikorwa cyo gucungura. acceptons-le Tubyemere, et remercions hanyuma dushimire Imana n'umutima wose mu kugumana mu byumviro byacu hamwe ko yabikoze, ni byarangiye. que pouvait faire Mbega tout ce peuple. ubwo bwoko bwose bwari gukora iki? Ubwaba burindiriye yuko umuherezi mukuru yinjira ahera cyane rimwe mu mwaka. Qu'ont-ils fait à l'époque? Mbega bakora iki muri icyo gihe? Ils ont remercié Dieu Bashimira Imana d'avoir obtenu la kuba réconciliation baronse ukwiyuzuza pour eux. ku bwabo. Ils ne disaient plus Ntibari bakivuga ati mbega byakoretse. pour eux c'était fait. Kuri bo byaba byakoretse guhera aho umuherezi mukuru yakamanganira arenze igihuzu, byo byaba biheze, byaba bikoretse. Mbega uyu munsi twovuga iki? Après que le souverain Inyuma y'uko umuherezi mukuru w'ibyiza bizoza, umuherezi mukuru kuko ari muri buryo bwa Melkisedeki yinjiye ahera cyane mu ijoro ajanye ayiwe maraso, igihuzu cyaratabutse, hanyuma inzira igikorwa cyo gucungura cyararangiye. Inyuma y'uko we nyine ubwiwe yaramaze kuvugira ku musaraba, aravuga ngo byose birarangiye. Mbega tugume hanze turi tuziyo tuja atankomezi tudafise uko twobigenza, birakaba kure. Dutegerezwa kwinjira, tukinjirana nawe muri iyo nzira shasha kandi nzima. Hanyuma iyo dukoresha igikorwa cyacu cy'ubuherezi, igihe tuba dutumbere gusenga, twishira ku isi y'intsinzi ya Golgota, tukavuga tuti mwami uri umuherezi wacu mukuru, watanze ikimazi ku bwacu, winjiye ku bwacu kugira ngo natwe twinjire tugukurikire. Inzira yaraciwe, igihugu cyaratabuwe, intumbero yashikiriwe, Imana yiyujuje n'abantu. Ibyo tubigumye burundu mu mitima yacu no mu byo twibuka byacu. Imana yarabikoze, byarasohoje. Hanyuma igihe tuza tumeze uko imbere y'Imana, dufatiye ku gikorwa cyo gucungura cyarangiye, ntituvuga ngo ibyo mbega bizoshika gute, ariko tuvuga ngo byararangiye, byarakoretse. Umwami yaracunguye, yarakijije, yarabohoye, yakoze byose neza. Ni gusa dufatiye kuri ibyo niho dushobora gukora igikorwa cy'ubuherezi kibere. Duhumirize amaso ku ntege nke no ku bumuga, tuvuge tuti mwami, nk'uko wari utunganye kandi ukaba watugize abatunganye, uko nyene niko uzoshikira intumbero na buri umwe wese muri twebwe. Imana izobishikako hamwe natwe twese. Byarakoretse, tubyemere
Il est un souverain. ni umuherezi mukuru yizigirwa agira imbabazi ku bw'intege nke zacu. Intege nke zacu ntizihanagura inkomezi ziwe, Que nous faisons de kandi n'ibyo dukoze nabi ntibishobora na gato gukuraho ibyo yakoze neza. Dieu Imana mwami triomphe vraiment de tout. anesha muri byose. Il nous a destiné Yatugeneye ibyo mbere imbere y'uko isi iremwa. Yaraduhezagiriye muri Kristo imigisha yose yo mu ijuru, kandi ubu rero irasohoza umugambi wiwe w'agakiza imbere y'amaso yacu. et nous tous Hanyuma twese qui avons mis notre espérance twese dans le Seigneur abashize ibyizigiro byabo mu mwami déçus. ntituzomaramara. Oya, Ceux qui font confiance au Seigneur ugirira icizere umwami sont joyeux, aranezerwa, reprennent courage, asubirana intege, kandi le Dieu agashimira Imana nzima pour la grâce ku qui nous a bw'ubuntu été. ubwo twahawe, Le salut complet, agakiza kuzuye, le salut total, agakiza kuzuye nk'uko Imana yabikoze muri Yesu Kristo umwami wacu. remercions-le maintenant. Mumushimire, tumushimire rero ubu n'umutima wose. Amen. Levons-nous Turahaguruka pour la prière. kugira ngo dusenge. Nous pourrions tushobora kuririmba igitero icitabirizo ngo uko ndi uko niko biri, uko ndi kandi niko biri. Pas ma force, mais seulement la tienne. Atari inkomezi zanje ariko izawe gusa. Me lave de mes péchés. Amaraso yawe anyuza ku byaha akantunganya o mwagazi w'Imana ndaje. Avant de prier, mbere yuko dusenga turunamika imitwe yacu. Kumbure hariho umuntu hano uriwe wese utara aha ubuzima bwawe mu biganza by'umwami mu buryo uzi, udashobora kuvuga mu buryo uzi neza umunsi ngo ushinge iyo nawe aho wagiranye umwimenyerezo n'Imana, aho yaherewe agakiza n'ubuntu, ikigongwe hamwe no kwiyuzuza, ego ubuzima buhoraho. Ariko bakundwa, iyo habaye igikorane Imana ishaka kudukorera, ishaka gukiza abahona, gukiza abagwaye, kubohora ababoshwe. Umwami ashaka gukora ibyo yamye akora. Tumureke, tumwemerere abikorane namwe hamwe namwe muri mwebwe. Ntituri imbere y'abantu, turi imbere y'Imana. Igihe c'ubuntu kizogera ku iherezo, umuryango uzugagwa, abazoba bari imbere bazoguma imbere, abazoba bari inyuma nabo bazosigara inyuma. Uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe ntimukomantaze imitima yanyu, umuhamagaro urumvikana, nimuze, muze ku mwami, muze ubu. Mu gihe imitwe yunamitswe, amaso ahumirije, mbega umuntu yoba afise intege zo kumanika gato ikiganza kugira ngo abyerekane ati shaka gushikanira ubuzima umwami? Hoba hariho umuntu hano? Urakoze. Hoba hariho undi? Urakoze. Hoba hariho uyundi? Urakoze. Hariho n'uyundi? Imana irabona ibiganza, Imana irabona imitima, Imana irabona byose. Data uri mu ijuru, uyu munsi twihweje ibyabaye ku bwacu,
à Golgotha i Golgota et à travers Golgotha. kandi biciye kuri Golgota Nous ne sommes pas des sacrificateurs ntituri abaherezi comme des murs blanchis. nk'insika zikuyengejwe kw'ingwa qui ne font que repeindre l'ancien. basiga gusa ibya kera. turashaka kuba abaherezi bakuru, abaherezi mu buryo bwa Melikisedeki bumvira umuherezi mukuru. turashaka natwe gukora igikorwa c'ubuherezi kizima dukurikije amakanda y'umuherezi mukuru wacu, kandi mu kwatura ibyo twizera tumwizera ko. mwami mwizigirwa, wabonye ibiganza ibyashizwe hejuru, urazi imibabaro. mwami mukundwa, nubwo woba uhagaze hano nta kindi kintu wovuga kiretse ibyamaze kuvugwa. wovuga gusa ibyo wavuze ucije mu basabyi bawe bose n'intumwa, kandi ukaba warabisize byanditswe. uwizera, ukwizera yizera ibyanditswe. mwami dukunda, urashaka uyu munsi gukuraho ukutizera kose, ugaherahezanya imibabaro yose, ukazimanganya gukekeranya kose. urashaka gutanga ukwizera, ukwizera muri wewe, ukwizera wewe mwami, wewe wasohoje byose. nibyo nk'uko twabisomye, duhindukiza amaso yacu muri wewe. ni intango, inyanduruko y'ukwizera kwacu. tugana wowe umuherezi mukuru wacu w'ibyo twatura, niwe byaturo byacu, niwe twatura. mwami turakwatura, nawe utwature mwami, uhishure yuko hano ku isi hari abantu mu by'ukuri bagizwe abaherezi b'Imana, ubwoko bw'abaherezi bushizwe bugamburukira umuherezi mukuru. turatura ibyo wasohoje ku bwacu, ibyo wakoze ku bwacu. niwe byaturo byacu, niwe twatura mwami mana yanje. wabaye umwishingizi, wigize umwishinzi w'ibintu byose byacu bishobora gusohoza. o mwami mukundwa, uheraheze imibabaro yose, uheraheze ukutizera kose, ukwizera guke kose, gukekeranya kose. turagusabye ngo ufashe ukutizera kwacu, uduhe ukwizera o mwami, kugira ngo dushobore kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. urazi imibabaro ya buri umwe wese, urazi icyifuzo ko kiri icyo tuzanana, atari gusa kugira ngo twumvirize ijambo ryawe, ariko kugira ngo tugire umwimenyerezo ku byo wadusezeranije mu ijambo. wemeze ko ijambo ryawe ari ry'ukuri, usoze ukugomba kwawe mu buzima bwacu, usangangure ibikorwa bya Satani, kandi usoze igikorwa cyawe muri twebwe twese. tuguhaye abo bose bataritse ikiganza mwami, bashaka kwizera, bashaka kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. ibyo bikoreke ubu rero mwami, urambure ikiganza cyawe cyacumiswe, ubakure mu muriro, ubokore mu muriro,
ubereke yuko igihozo cyatabutse kandi ko inzira ihari, inzira nshasha kandi nzima. Mwami mukundwa, wewe umuherezi mukuru w'ibyiza bizoza, turakubwiye ngo urakoze n'umutima wose kuba waratanze ikibazi rimwe burundu, rimwe risa. Ntukeneye gutanga buri mwaka ikimazi gishasha. Turizera yuko amaraso y'Imana kandi yera yamenekeye hano ku isi, agatemba mu mubiri w'umuntu kugira ngo aducungure twebwe abantu, aduhe agakiza gahoraho, ikigongwe hamwe n'ubuhigwe. Urakoze kubwo kubona ibyo mu buryo butomoye byo gucungurwa kwacu. Turi abo mu bwoko bw'Imana, o Mwami mwizigirwa, ni data umwe kuweza hamwe no kubezwa, mukiza wizigirwa. Ntiwagize isoni zo kutwita bene so, kuntu kandi tukiri abagorwa, ariko mu gutungana, mu guheraherezwa, tuzoba dusa nawe, wowe umwana w'imfura w'Imana. Dushimbe ku bw'ibyo. Amen.